politike kitagura berewe waraye usubiranye ijambo sangwa kapitale politike warashakije sangwa kapitale politike ibuka twinani woraba sangwa kapitale politike isukuni sukura kigisagara sangwa kapitale politike nibiko kwatiza bitera nanje ndanezerewe kubona turi kumwe ngaha muri uwo mugwa mukuru w'igihugu cyacu. Umugwa mukuru atari kuvuga ngo uvutse uno munsi, ahubwo Gitega niyo yatanguye kuba umugwa mukuru. Turazi twese ko bwa mbere umugwa mukuru w'Uburundi yari aho umwami aba mu ntara Muramvya. Abazungu bamaze kuza umugwa mukuru w'Uburundi ucuba Gitega. Hanyuma mu nyuma niho byahindukiye umugwa mukuru uja kuba i Bujumbura. None rero Gitega twagarutse ku karanga kacu ka kera. None rero tunezerwe mu gukomera amashi Imana yasubiye kurutera iteka. Imana yaraduhaye iteka koko, yaraduhaye iteka kuko iyi ntara Imana yari yarayibonye. Abanyagitega nibo ba mbere bunze ubumwe. Je nahora numva nkiri umwana hagize n'uvuga nabi bagasanga no mu Kirimiro bavuga ngo mbeko Abanimiro batahora bavuga gutyo. Nuvuga Gitega irazwi yuko ari intara irimwo impore, irimwo ituze. None rero uyu munsi ni vyiza ko turiko turigina umunsi iyi ntara ya Gitega habwa iteka ryo kuba umurwa mukuru wa politiki. Hari ku itariki 4 Ruhuhuma, hari kuno munsi murumva yuko ari iteka twatewe buca ari umunsi twibuka umunsi mukuru w'ubumwe bw'Abarundi. Ivyo ntibisanzwe kubera iki vyabaye. Nuko bari babonye ko Abanyagitega koko bunze ubumwe, kandi muravyibuka n'ibitsitaza ndetse n'amageragezwa twabonye mu 2015 Gitega cyabaye igisagara kiguma gitekanye gitunganiwe. Ahubwo tubikomera amashi kuko Imana yatuhaye umutima mweranda tuguma tunze ubumwe. Uyu munsi rero baye tuwibuka buca twibuka umunsi mukuru w'ubumwe. Nico gituma ikiyago cyacu kuva umunsi n'ejo n'akurikira cyo ikiyago cyo kwama tugize urunani. Iki gisagara cyacu umugwa mukuru tuzoshobora gutera imbere turi mu kajagari. Kandi murazi yuko bavuga ngo ubwami butiyunze ntiburama. Twebwe rero Abanyagitega tugira urunani tubumwe, kuko Imana nayo ahari ubumwe niho ikiba. Tugume mu bumwe bwacu rero, titurondera ikintu na kimwe gishobora kuducanisha, kuko ahantu hari Shetani niho honyene hama hari injyane abantu bacubiranamo. Abanyagitega nabo ndabakundira ko bemerera Imana ikaba muri twebwe. Ntimuze mwemere ikintu na kimwe kirutandukanye. Yaba amadini nitwemere ko dutandukanye, kuko ari bavuga bati iri dini ryanje niryo ryiza ngo rijya ni ribi. Ihibambe ujya muntu atanguye kugaya mugenzi we, Shetani bimaze kwinjira. Aho muzobona bariko bazara amacakubiri muze mumenye ko Shetani yamaze kuhinjira. Ubu turinjiye mu gihe ciza cyane kandi hamota neza. Tugatwinjiye mu gihe cy'amatora. Mu Burundi iyo hageze amatora Shetani niho yabironse inzira yo kwinjira. Kubera iki ariho Shetani iza? Abantu bose bafise umutima mu mutwe, umutima wawagurutse. Abize cyane cyane
indongozi nizo usanga umutima uri kurasimba. Iyo rero ufise umutima uhagaze birumvikana kutagira umutima wo gukunda mugenzi wawe. None rero muri iki gihe nagomba gusaba twebwe abanyagitega dushire umutima hamwe, umutima ugume mu nda, ntihagire ugira ubwoba ngo hari ikintu bigira kize. Twankire Satani ntiyinjire kuducanishamwo. Buca tuja mu mahiganwa, mu mahiganwa tugende umutima uri mu nda, kuko uko bigenda kose tuba turiko turondera indongozi ziduserukira. Umukuru w'igihugu n'umwe, mu Barundi bose hazovamwo umwe. Nimureke rero ntagire usimba n'umutima, kuko Uwimana ategekanije yaramaze kumutegekanya. Abantu bose bahiganwa bazi ko buca baja mu mahiganwa, tugumize umutima mu nda, kuko n'umwe azoba avuye muri twese abanyagihugu twese, hazovamwo umwe acagenda kuduserukira, hanyuma agende gutunganya ivyo Abarundi bose. Abanyamigambwe mwumve yuko havuyemwo umwe abagiye gutunganya ivyanyu. Ubumwe nico gituma ari ukumugamburuka. Abanyamigambwe bumve yuko ntaba shinga amateka igihumbi bazohigira baho mu Burundi, ni bakeyi bagenda guserukira twese. Rero iyo mu guhiganwa muhiganwa mufise umutima wasinze uri mu mutwe, birumvikana yuko utangura kuvuga amajambo mabi. Iyo wumva yuko ata mutima uri mu nda, uravuga nabi mugenzi wawe muriko murahiganwa. None iyo amatora aheze waratukanye, warataye ubwoko, wumva utujahe. Nibijya rero muhora muca mubona hariho abaca barashaka gutera intambara, kuko babona bati ndagowe ndatsinzwe. Mugabe iyo wahiganwa umutima uri mu nda, uwutsinze uvuga uti n'umugenzi wacu agiye kudutunganiriza ibyacu. Nico bituma saba imigambwe yose kwihiganwa umutima uri mu nda, kugira ngo Satani ntizihave ironkera itoborera kugira ngo iducanishemwo. Ico gihe rero amatora yaheze uvuga uti twese turabarundi, twese turahejeje kwitorera indongozi zizoduserukira mu gutunganya ibyacu. Tuguye muri ubwo bumwe rero, mpanure cyane cyane abanyagitega, aha tugira tugere mu rupimo, kuko bwa bumwe bwacu niho buca bubonekera. Abanyagitega tugira urunani, tugira urunani, ntituzane ibishobisho hageze gutora. Raba umuntu uvuga uti uyu niwe azotugirira akamaro, kuko murumva n'umwe ava muri twebwe nyene uko turi, tukamushyira imbere gusa ndayahandi aguma muri twebwe nyene. Urumva utoye umuntu rero azozana amacakubiri, umuntu azoza kuryanisha, umuntu azoza konona itunga rusangi ivyanyu, uwo murumva yuko ataco tuba dutoye, tuba twitoreye akazi. Nico gituma rero dutegerezwa kuraba neza muri aya matora. Jewe nivyo abagumyabanga barampurije ko ari benshi kandi abagumyabanga ni benshi. Nico gituma iyo bambonye babona uko umenga amatora yaraheze. Ni vyiza demokarasi, naho uzi yuko uzotsinda avuga uti tuzohiganwa n'abandi. None iyo habaye ihiganwa ry'imipira, inkino ama ekipe manini n'amatoyi yose ntahura, amahejeje harava mwitwara kupe nibisanzwe, kandi bamavuga bati iyi ekipe turazi ko ari izotwara kupe naho turi muri champion, kandi abandi ntibaca baheba. Urukino ruryoha muri ko mukina n'abandi.
mugabo irasobora no gushika aho ekipe imwe ibona ko ari ntoyi igaca ivuga iti jesi nirigwe ndakuruhisha ndazi yuko utsinda n'ubundi reka dushigikire wewe birabaho nihajya rero muca musanga abari mu migambwe hirya no hino bavuga bati twe dushigikiye umukandida ujya kandi bari mu yindi migambwe naje rero ntibibuza yuko uretse abagumyabanga bazontora saba naje b'amajwi mu batari abagumyabanga handabwira abo mu yindi migambwe nti murampakajwe mugabo muri byose icyo dusaba nuko abarundi twoja mu matora dutekanye neza cyane ubwo bumwe tugume tubugendera intara Gitega iziba akarorero aho twese tuvuga tuti turahundaye ku muntu dushaka kwaje imbere twese turi mu bumwe atanjyane zihari hanyuma iyi nababwiye nti igisagara cyacu turacariko turacubaka ndanezerejwe nuko iki gisagara kiriko kirubakwa nararavye ndazunguruka ndaraba amashanti ahari ni menshi kandi nagira nkebure abanyagitega twebwe nyene n'utubatsi wacu abandi bo mu zindi ntara ntibazoza kuwubaka erega ubu Gitega yarahindutse ubu n'iy'Uburundi ntikiri abanyagitega gusa none kugira ngo abandi barundi baze kubaka ngaho iwacu ni twebwe tubakwega kugira tubakwege bategeza kuronka ikibazana none bazoshika bariko barubaka bazoba babahehe twubake aho bazoshikira baba Gitega dutegerezwa gukwega abo mu zindi ntara mbe murazi umuntu aje kubaka iwawe nge n'ubuhire aha hari hawo usanga hariho nk'abantu bavuga ngo abo bandi b'izindi ntara ntibaze bazi iwacu ahubwo baze kuko nibaza bazokubaka ngaho iwacu abafyatuye amatafari bazoronka ahinduye umusenyi baronke abafundi baronke abaede baronke murumva yuko Igitega turi kugahiye dutangure tube turitegura mugabo dufise umutima mubi ntibazoza mugabo tubakweze bazoza rero tubereke umutima mwiza hanyuma ikindi babone yuko dusukuye uno munsi je mvuze nti turatangwa isekeza ry'isuku ngaha mu gisagara iwacu hariho umuntu yigeze gufotora ngaha ashaka gusa kuba aravuga yuko abanyagitega tudapanze acafotora bibi gusa ivyo bibi byose tubikureho hariho abantu nimwiyumvire nk'imbere y'ibanyi mukaza musanga hari ishamba hari ikibara ivyo ntibiteye isoni gayene reka dusabe indongozi zacu buramatari musitanteri abashefu de zone abakuru b'amakaritiye tuve hasi twese umuntu iwe hatazohasukuye tumugire natwe ikivume umwe wese narari imbere yiwe sinzi ko mwe muraraba neza hariho inzu yubatswe vuba hajya murenganye kuri ka kabarabara kaduga kwa baburamatari hariya bakorera murenganye hajya ku ngoma murabona ibanki yubatse hajya murabona imbere yayo kwibarabara ngene hasi genda muharabe none umwe wese abuze iki kugira hajya imbere yawe uhagire kujya hajya kuri rya banki hameze hari havuga ngo mu Kirimiro ngo hari nombe ngo urumva ngo imicafu izokwama imicafu nitwe tuyizana umwe wese nafate imbere yiwe kwibarabara ahatere gazo ahatere udushugwe murabe yuko hari ivyondo muzosubira kubona akaronda bahaye genda murabe rya banki umenga ni BCB urenganye hajya kuri dodane winjira urenga akabarabara kaduga ku biro bya buramatari ni heza ni kwibarabara nimwiyumvire hose Igitega kwibarabara tuhagira kuki isoko rizoba ryinjiye umwe wese rero nsabe abarongozi bacu abashefu b'amakaritiye ku rugo umwe wese turabe icyo amaze mu gukwega abandi babone ko Gitega isukuye umwe wese yigore kurondera gazo n'ubundi abona gahagaze irahari gushika mu imbere y'iwawe ukahashika uhatera gazo ugaca uzunguriza n'udushugwe bizaba bitekanye kandi ari byiza ndizeye kandi ko mwabyumvise ngaha umugabo yibahirwa hataha babonye iwawe hari umwanda baca bamenya yuko kuburira munsi y'igitanda kuko kugira bakubone burya kigyuri inyuma y'irembo muhira hoho biba byararenze urugero none urinze ugira umwanda ku irembo camwe yumvira rero mu nzu batabona ingene haba hameze umwe wese rero
tuzomurabira imbere y'irembo iwe. Nivyo vyiza cane. Igisagara cacu kibe igisagara koko gisukuye, igisagara bose bazovuga bati ngiraje kuruhukira Igitega. Ikindi naco turwanye akajagari. Gitega mugerageze hamwe n'uwoti telefone agaruka akayitora. Murahiga imanga aho rero ntibazoza. None umurazi yuko yibagiye telefone ahantu ku meza yari yicaye muca mwitora azogaruka gukora iki? Dutangure tugire umutima wo kwakira abantu bose bakaba inshuti zacu bene wacu. Yibagiye agatelefone uti mutama hari icyo wibagiye tora. Akantu kose umuntu ataye ngaha ntitubona abandi ntitubona abasuma. Tubone mwebwe abanyagitega umuntu wese aje ngaha muca muvuga muti karibu ngaha iwacu kaze bizaba bimeze neza. Amubwiye genda usinye, uko yarazi ngo